je kenshi sinkunze kuja mu matati ariko ico ntahura neza nuko music industry yacu mu gihe twokwibaza ahantu hamwe runaka umuziki wacu arawutoshika ariko mu gihe twotahura neza yuko umuziki utegerezwa gushikira aho hantu hose isi yose igera muri ico gihe twoshika. Nigeria ntigeze yibaza muri Tanzania kugira ngo umuziki wabo utere imbere ariko no munsi kubera bakoze umuziki ufata isi yose no munsi etazini baragenda bagakora ibiteramo akaba sold out. Nta hantu n'ama ba artiste ngo babwirizwa gukundana ariko tubwirizwa twese gusenyera ku mugozi umwe mu gihe haje ikintu ciza gishobora kugira ikiduteza imbere twese. Ibyo gufungura umva n'ayandi maka kandi nta muntu umwe yama nta muntu umwe yama ari mu bihe vyiza igihe cose ico gihe bavyumvikana ariko jemba nawe neza yuko n'ubwo rukundo mpamvu uko muravuga ruri mu muziki wacu kenshi aba ari urukundo rw'indyarya ariko kuja muri evenement ejo ukaca widoga ngo bampaye amahera make jabwo mba ntahura yuko haba hariho ahandi hantu utarashika mu kwiyumvira. Uno munsi ndacari muri Buja FM maze imyaka 9 ndahakora ndashima Imana. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, munkundire ndabaramutse bivanye no mwese aherereye ndabahaye mwiriwe namwaramutse abakunzi bino mbonesha kure ya Akamo TV ndabibutsa kugira sabone benso tarayigira j'aime commenter kugira ngo ibintu bibandanye bimera neza ndetse bibandanye bigushikira bimeze neza cyane nimbaza nshiterishya nkuko muriko muramwumva imbere ya kamera ndi kumwe n'umuntu musanzwe mumenyereye ahenshi hatandukanye mu gisagara ca Bujumbura kumbure sindamuvuga no munsi kuko tuje kugira ngo tumenye urugendo rwiwe cyane canke se aho yavuye gushika hageze hari bimwe bitandukanye maze kwandikisha izina hari bitandukanye tumaze kumenyeramwo rero ndamuhamagaye hano kugira ngo tuvugane ku rugendo rwiwe aho yavuye nahageze ubu ntayo mutibagira kugira s'abonner j'aime commenter kugira ngo mubandanye muhezagirwa na bino biganiro vyacu ndakwakiriye cyane. Murakoze. Murakoze cyane. Meze neza. Ndashima Imana. Cyane. Fo. Fo. Uvuze fo urumva yuko bisigura yuko meze neza cyane. Umeze neza fo. Nagaterme kagezweho. Imuze yuko meze neza fo. Meze neza cyane ndashima Imana. Mpere mwiriwe na mwamutse ariko aragukurikirana kuri no muresha kure Akamo. Mwaramutse mwiriwe bivana na muherereye nitwa Pro the MC ndi mu journalist ndi mu MC ibyo abantu baba bakeneye kumenya nibaza ko ari ivyo no musikumbure barabimenya cyane turinjira ibwina gose kugira ngo tumenye ati na vya binda hora akoresha bimeruku abayavyutse uku yabavyagenze uku kugira ngo tumenye ibitandukanye. Mipro rero umeze neza ndashima Imana. Antuka ko bamuzi nko kuri mukuru wacu agatema akunda kugakoresha ndagakunda by the way. Murakoze cyane mukuru wacu. By the way kandi umwaka mushasha sinabwa kubwira umwaka mushasha na kuneglige. Ni bon nibaza yuko ari kubera umwaka ugira wamaze gutanga urundi kandi uhere ega waheze kugira guhere dusigaje amezi 11 ni bon igikuru nuko gusa tumeze neza tugihomeka umuko waze yamana. Watanga uvuga ko uri Pro DMC kumbura amazina yawe y'ukuri abavyeyi bakwise naya ubundi Jenny nkunze kuvuga yuko nitwa Pro. Impamvu nkunze kuvuga yuko nitwa Pro nuko ni izina ritari kure izina ryanje ubundi Jenny nitwa Amis ari naho havuye Pro AMIPRO double S ibiri tukazikura kwa kaza Pro DMC naho nuko nisanze mu mwuga wa MC and then ndavuga ati abantu bose usanga bitwa Delicia MC na KMC why not jewe no vuga Pro DMC kugira ngo abantu bumvise Pro bumve yuko hariho umu MC nyene kumbura ari special cyangwa ari special ari naho havuye the MC numva yuko kanasona neza hama nuko ndakunda kubona cyane iyo umuntu novuga afatishije
ikintu kigafata bien ndavuga ati nk'ubu we ko usanzwe ukora akazi k'ubu MC canke se usanzwe uri umujournaliste ugasanga n'izina rirahinduwe donc ku mazina yiwiwe arahindutse hariho ka aka ubundi biba ari ngombwa cane cane. Bon, sinibaza yuko aka ishobora gutuma abantu baca bakumenya cyane ahubwo akenshi nibaza yuko ama aka abaho kugira ngo umuntu atandukanye private life n'ubundi buzima aba atanguye kuko uno munsi uvuze amipro hari ubuzima bwa amipro no musa abantu bose bazi barazi ko ari umujournaliste barazi ko ari umu MC barazi yuko bahora bambona ama event atandukanye ariko no munsi uvuze amisa abantu baza kumenya yuko peut-être afite umwana ntibaza kumenya private life yiwe rero abari gutandukanya ubwo buzima buri privé n'ubuzima donc abantu bose babazi babamenyereye bababona ku mbuga ngurukana bumenye cyane babumva. Dutangure rero mu buto bwa amipro no musi turamubona nibyo tumubona mezuko tumubona ari umu MC tubona ari umu journaliste atandukanye kumbure bimeze gute mu buto bwa amipro kugira ngo uno musi tumubone nk'umu journaliste nibaza ko ari byo bintu usanzwe warakoze cyane par rapport y'ivyo MC watanguye ku bujournaliste sinzi uraza kubitubwira ariko dukeneye kumenya ubuto bw'iwawe wavutse gute vyagenze gute mbe warakunda kubikora ivyo bintu cyane. Bon, murakoze ubuto bwanje nta bujournaliste nakoze ubuto bwanje nta bu MC nakoze naje kubikora ngeze muri secondaire mu mwaka w'umunani w'indwi kuko navuga yuko je natanguriye ubundi mu bintu byo gukina football. Nibaza yuko abana twese twakuze dukunda football kuko wasanga football niyo twabona mu makartier niyo twakuze dukina n'abavyeyi babwira ati nzanira umupira wo gukina rero vu que jewe navukiye mu muryango navuga yuko ukunda football kuko nabo tuvukana bakina football ndetse na mukuru wanje akina muri equipe nationale y'u Burundi akaba ari na capitaine wa Flambeau du Centre rero je numva yuko nzoba umukinnyi wa football akomeye kuko même no kw'ishure muri école primaire Stella nari umukinnyi wa football nakinira ishure ndaheza ndaja muri secondaire naho nyene mba capitaine w'ishure kuva mu yindi gushika muri première ariko ngeze mu munani uko twakina niko ivyumviro bigenda birahinduka kwa kuntu uja gukina football ugasanga nta mahera baguhaye wavuye mu Kanyosha muri centre ville wagiye gukina cyangwa wagiye gukina mu Ngagara ukaruha ariko ukava atakintu baguhaye ugasanga utashe n'amaguru bavuga ati ibi bintu kubera ko into bivamo nkarondera ibindi bintu bishobora kumpa ayo mafaranga n'ubwo bari makeyi. And then kw'ishure hari ibintu vy'amaclub amaclub yaba chaque vendredi ugasanga chaque vendredi nta makuru hari après midi twebwe rero turaja mu maclub umwe wese agatora club ajamwo rero igihe cyose abaye amaclub ni je nemsinga muri aya maclub y'ishure donc tous les vendredis mbona ni sawa mbona ivyo nkora abantu barabikunda ntangura kuza ndahamagara ku maradiyo nja ku maradiyo buke buke ngeze mu mwaka w'icenda umuntu yantumira ku iradiyo yitwa Frank Espoir mani muhumugisha hari acaronka opportunity yo kuja kubandaniriza akazi Dubai. Amaze kuja Dubai umuyobozi yatwara radio télé Renaissance yitwa Muhozi acavuga ati why not twoza n'undi mukozi mu gihe hari umuntu warafasha Frank kandi twara twumva yuko abikora neza wa mwana abari wabandanye candonka kazuko ncantangura gukora ibiganiro gutyo cangora ikiganiro citwa samedi dédicace cangora ikiganiro citwa trace romantique ndakora abantu barabikunda buke buke and then ivyago biraba naguciriye muri ico gihe warahembwa warafata ku mushahara canke yari mu stage bimeze gute? Oya muri ico gihe nk'igitangura kuri radio télé Renaissance hari ikintu bita déplacement donc à chaque fois uhejeje akazi iminsi yose warasinya bakaguha déplacement ugataha je numva yuko ari byo bimbereye numva yuko ari byo vyiza kuri jewe kuko je nabona yuko ico nshaka arico kizonyinjiriza cyane gusumba kandi numva yuko iyo ndiko ndavuga ku radio nyene ndatanga ibyo nse muri jewe umutima wanje uraruhuka abantu baranyumviriza ama opportunité canke imiryango myinshi kuguruka
iradiyo imaze kugira ibibazo niho naciye nja muri Radio 10 ariyo Buja FM y'uno munsi ndasaba akazi ariko ntivyakunze igitangura baca bazana uwundi muyobozi ariwe muyobozi hari ubu yitwa Frank 2015 mu mpera December candonka akazi canangura iganiro citwa Ambiance Love ico kiganiro nagikora rimwe mu ndwi nagikora chaque samedi ikiganiro kiragira succès ku buryo bambwira ati ico kiganiro uzoragikora tous les jours donc du lundi à samedi gutyo and alhamdulillah uno munsi ndacari muri Buja FM maze imyaka 9 ndahakora ndashima Imana. By the way, je ndakuzi muri Ambiance Love cyane. Ndakuzi muri Ambiance Love nico kiganiro catumye menya amipro ku bantu batamuzi kera pore kubera ko yari romantique. Je namwita Amihat. Murakoze cyane ariko n'ubu ndacari romantique je. Fo. Si cyane. Je namwita Amihat kuko yari umuganga w'imitima. Sivyo none ya. Murakoze cyane kuri aya compliment. Yari umuganga w'imitima kuko en tout cas vraiment unavyumvirije utari ikiganiro kiryoshe. Anyway, mwico gihe rero uratubwiye yuko va 2015 ikiganiro cha Ambiance Love même chose kuri Buja FM. Bimeze gute kubandanya kwawe kugira ngo ushikire n'ubu MC turumva yuko ibintu by'ubu MC atavyo wigeze utubwira kuva ukiri umwana. Ibintu by'ubu MC byaje gute? Ubundi vy'ubuMC nabivuze nemsinga mu ma club chaque vendredi kw'ishuri ariko maze kuja ku radio sinobesha ngo muri Renaissance narabikora cane oya sinabikora cane kuko ico gihe jewe naje mu mwuga hariho abajournaliste bari bakomeye cane ku buryo umuntu yari capable yo kuvuga n'abajournaliste 10 bakomeye ko je naje mu mwuga hakiriyo David Carmel hakiriyo Landry Mugisha hakiriho Innocent Valentin, hakiriyo Frank Espoir, hakiriyo Alain Nova Gishusha, hakiriyo Amido Hassan. Urumva bari abajournaliste vy'ukuri wumva ukavuga ati wow. Niyo ngiye mu ma conférence de presse nibona yuko jewe ndi muto cane imbere yabo. Ariko nari mfise umwete wo kumva yuko igihe kimwe nanje nzoshika kure cane. Rero sinabikora ko ico gihe abajournaliste bari aba-MC bari benshi ba Christian Xavier n'abandi ariko maze kuja kuri radio Buja FM ariyo Radio 10 ndavuga ati ivya bintu by'MC ndashobora kugira iki kubibandanya kuko sinabona yuko abantu bashobora bafata umwuga w'MC nk'akazi gashobora kubeshaho umuntu ariko je ndavuga ati kubera ko ibintu ntobifata nk'akazi kubera ko intokoro no mwuga ugashobora kumbeshaho ukandihira inzu ukangaburira ukarihira umwana wanje ishure gutyo and then ndabitangura ndemsinga muri kermesse ya École Internationale de Gitega mbona abantu bararyoye ndavuga ati reka ntangurire ngaho ndatangura kwemsinga amashow ndakora amashow menshi Chalinani n'abazi bwa mbere mu Burundi Fariaz ava mu Faransa amakermesse nka yose ico gihe nje nayakoze bitangura gutyo kuva 2016 gushika no munsi ndashima Imana. Turagaruka cyane ku bintu by'ubu-MC ariko duhagarare cyane ku bintu by'ubu-journaliste kumbure nk'abakuzi kenshi ahatandukanye bakuzi cyane ku bintu by'ubu-journaliste bimeze gute ama insolite muri ibyo bintu by'ubu-journaliste kuko ahatandukanye turumva ati hano hantu harimo amafaranga cyangwa ahandi hantu abantu bakavuga yuko ata amafaranga arimo bimeze gute kuri ibyo bintu by'ubu-journaliste mbe ubona by'ukuri ko ari ikintu gikomeye no mu gihugu cyacu cy'u Burundi cyane? Bon, ikintu cyose bivana n'ingene ufasha akazi kawe. Uno munsi rero n'umuntu ashobora kuba akora muri banki akakubwira yuko ata amafaranga afise kandi akora amafaranga. Je ntahura neza yuko iyo akazi ugafasheho serieux ugatahura neza yuko ako kazi ariko kakubeshejeho ibintu biragenda neza. Je nta kandi kazi nkora nta diplome yanje na depoje hano kugira ngo nze ndakamisha oya nubwo ndayifise iracari mu nzu ariko ico novuga coco nuko je akazi k'ubu-MC niko kandihira inzu niko kangurira ico gitoro c'imodoka niko kumbura no munsi kanyambika niko kangaburira rero novuga no munsi yuko nta kandi kazi nkora naratahuye yuko ibintu ntegereza kubifataho serieux natahura neza yuko ntegereza kubikora ku buryo buri professionnel ku buryo nanje binyinjiriza ndashima Imana. Tuzi rero ku bintu by'ubu-MC hoho
mu bantu batandukanye turakubona uri umu MC ahatandukanye ku ma stage atandukanye hoho naho nyene biragufasha turetse yuko dusanga hatandukanye ahatandukanye usanga ku masaha bitari ku masaha nyayo ugasanga uno munsi baracerewe ikosa riba riri ku MC canke riri kuri organisation y'igiteramo. Oya umu MC ntacererwa muri show kuko umu MC ashika muri show n'imbere yuko n'abantu bazi umu MC niwe ashika hakiri kare ahubwo nibaza yuko kenshi biva ku bantu benshi hari igihe umuntu yateguye igiteramo akubwira ati sinza gutangura ntabonye abantu kandi birumvikana abantu nabo mu Burundi nabo n'abastare baza batevye bakaza mu ijoro nuri butangure show ata muntu numwe ahari wa muntu yateguye igiteramo ntari bwemere guhomba ico ni cambere. Ica kabiri hari igihe bishika ugasanga aba artiste bacerewe n'ibintu byinshi ariko igikuru nuko biba kandi bigahera neza. Igikuru nuko biba kandi bigahera neza. Ami mu kibana hatandukanye kumbure abavyeyi barafise ukungene batubwira ati ja kwiga rekana nibi gira iforo wige ibindi bisigaye ni mu muzorondera ubuzima mu nyuma. Bimeze gute abavyeyi hatandukanye mu kibano famille ubu turumva yuko bivanye n'akazi ukora karakugaburira karakwambika ibintu byose bimeze gute babandi nta bantu bagucinyiza ariko babona uno musarano ugeze cyane? Bon, jewe nko kuri ku bavyeyi banje ndashima Imana Jesse nigeze ndonka abavyeyi ngo bambuza kuja muri ibi bintu ahubwo baransapotinze ariko bavuga ati utegerezwa no kwiga kandi Jesse ndi wa mwana atashaka kwiga ahubwo numva yuko nobi kora vyose ku buryo bishobora kungirira akamaro kuko ndatahura neza yuko no mwuga ndimwo no mwuga usaba kumbure yuko uba warize kuko aya ma interview dukora hari igihe uhura n'umuntu atavuga ikirundi bikaba ngombwa yuko uhindura ururimi rero iyo wagwize aba ari byiza gusumba. Rero navuga yuko ntivyigeze bimbere ntambamye kuko abavyeyi banje baranshigikira na n'ubu baracanshigikira ariko mu kibano nk'uko bivuze hari igihe usanganye n'abantu bavuga ati ibi bintu uri kurajamwo nta bizogushikana naco bizokumarira si ibyo gusa no kwishure hari igihe abigisha bavuga ati ivyo bintu urimwo kweri gutobivamwo ubona bizokujana ninde muntu ubona yateye imbere ariko igihe cyose iyo ufise ico ushaka gushikako canke ufise ihangiro ugasenga Imana biraheza bigakunda. Je ndashima Imana sinigeze ncika intege malgré abantu bagiye baranca intege mu gihe nari nzi yuko support y'abavyeyi ndayifise nategeza gukora. Ni mu gihe dusanga habaye nk'igisanga ku muntu dusanzwe tumenyereye cyane mbeho bimeze gute abantu nibaguca intege ati ibintu bimeze uko we turabizi kuri ya micro canke uwundi muntu ugasanga ntibagushigikira cyane nko mu kibano? Jewe nubwo utonshigikira fise iyo nshaka kuja naciye babintwaye kuko iyaba gucika intege mba naranabihevye ibi bintu nta kintu na kimwe mba nkora muri ibi bintu ko je naraciwe intege cane. Je nkunda kuvuga yuko nije mu journaliste wa mbere ngaha mu Burundi amaze gutukwa cane kuri réseaux sociaux nije mu journaliste wa mbere ngaha mu Burundi amaze gutegwa amabuye cyane kuri réseaux sociaux rero nta kintu na kimwe no munsi coba kikinca intege aho ntacitse intege mu bihe vyaheze aho ntacitse intege nk'igitangura sinibaze yuko no munsi hari ikintu umuntu yombwira ngo kinca intege mu gihe nzi neza yuko no munsi iyo pantaro ndayironka uyo muceri n'ibiharage ndabironka iyo nzu ndacayiriha vyogorana cane ko umuntu yonca intege kabisa kuko je nta n'intege mfise wozinca gute. Ubu ufise umutima donc ukomeye ukavuga ati je nka mipro ndafise aho nshaka gushika ntegerezwa haba ibintu bitandukanye je ndashika sha naramaze kwijewe umurongo w'ubuzima bwanje ndawufise. Ndawufise ku buryo nta kintu na kimwe naho hoziki uvuga ati jewe ibintu bimeze uko sinshobora. Je namaze guca mu bintu uwundi muntu abiciyemwo swati yo biheba canke yoca anomoka ariko je ndatahura neza yuko mpari kubw'Imana mu gihe Imana yavuze ati ami progenda ukora iki kintu nta wundi muntu yonca intege ntibikunda nivyo nabaho. Wow, turumva yuko byose ni Imana nyene bifashwamwo ni Imana kumva yuko wo kwemsinga u journaliste même chose ni ibintu menga nivyo biramacinga mugabo umenga bitegereza kuba ufise umwanya soit
jewe no munsi ndakora akazi k'ubujournaliste nka par exemple nka wewe ntegereza kwitegurira ikiganiro ciwanje ndacitegurire hamwe ejo naho ndafise nk'akazi ko kwemsinga iyo mpano ikurahe kumva yuko byose ubikorera hamwe icambere no guha gahunda ivyo ugiye gukora icambere no kumenya neza yuko ivyo ugiye gukora ari byo bikubeshejeho umaze kumenya ko ari byo bikubeshejeho nuswa kandi gufinyana navyo jewe nta kintu na kimwe ntandika nk'ubu mbafise amashow peut-être nzokora abamaze kundondera abayandika no kuvuga yuko mu minsi yose mu gatondo imbere yuko nkora ikintu cose banza kugurura ahantu nkabona ati ibitaramo se n'ibingahe ibiganiro byo mbasanzwe ndabizi kuko ni calendrier yamaho kandi tigera isiba rero ibiganiro ndabitegura n'ivyo WMC nkabitegura nibaza yuko nta muzokumva ngo amipro bamuhaye show ngo yasivye muri show nibibaho kuko ikintu cyose ndagiye umwanya wacu kandi nkatahura neza yuko ico kintu ngiye gukora nkuko ari ryanyuma ngiye ugikora kuko mugenzi wangiye ugikora ari nk'ijyanyuma ngiye ugikora muri ico genzo yikorana n'imbaraga nzo yikorana n'inguvu kugira ngo kigende neza nico gituma ucubona ejo canke hirya y'ejo bakeneye undi musaba bavuga ati reka duswe kandi uhamagare ya mipro kuko ivyo yadukoreye vyari vyiza amahera yose wompa ndize nemera kuyakira nuko mba ngiye gukorera ibintu vyiza nko kumusujyama amasangahe ya kuko turumva umenga dufate nkono munsi wazindukiye mu kazi k'ubuntuze kuko nibaza ko vyama bihurirana ugasanga no munsi uriko uri umujournaliste uriko uratanga ikiganiro hageze nka soir hari ahantu ushobora kuja kwemsinga vyama vyabaye hari n'igihe ngenda kwemsinga sintahe nkataha mu gatondo ubundi jewe njyama kuva 4h canke 5h cane mu gatondo niyo masaha yanje n'ubwonko bwanje naramaze kubusetinga ayo masaha akenshi nkunze kuvyuka 10h nkitegura ivyo ngiye gukora ariko hari n'igihe nshobora kumara na 3 jours ntaryamye kubera usanga ari akazi nko muri December nari mfise akazi le 30 show ya Christopher yaheze mu gatondo canke ndakora show ya Paulin ya Paris People le 31 ihera mu gatondo ihera nduga igitega gakora show yarimo dramatic na We Love Music mvayo mardi nshikira ku kazi urumva ikintu cyose no gusetinga no kumenya gusa ushaka gushikako sino iyo witahuye ukamenya uyo mwanya urawukoresha nivyo ariko urakeneye umwanya wo kuruhuka biraheza bikagenda neza uko je nta kabare njamwo ndonse umwanya muto ca njyama turumva ko ufise aho wavuye yami kumbure ku bintu vy'ubujournaliste turumva ko ufise aho wavuye kandi ufise naho ugeze waciye ahantu henshi hatandukanye ariko ni mu gihe ubu uye ca none tubona hariko haravyuka bitwa abajournaliste benshi cyane ugasanga nk'uno munsi umuntu arabirose ndabaye mu journaliste ivyo bintu hari ico bivugako bon si bibi yuko mu mwuga abantu bagwira kuko batagwiriye ntivyo naryoha ariko plus babaye benshi harimo n'amakreativite atandukanye vyaryoha cane gusumba ariko je nahora neza yuko ni kuja mu kintu si bibi ariko kubera kuja mu kintu uje gukora iki kugira ngo ico kintu gishobore kubandanya gikomera canke kimera neza sino kumva yuko amipro ari umujournaliste nawe ukacuza ngo ngiye kwitwa umujournaliste hari igihe kenshi usanga atari ibintu vyawe ugasanga urabikoze umwaka umwe imyaka ibiri ejo biciye bibi uciye ubihagarika kuko waje mu kintu atari gwawe ariko mu gihe ubanje gufata umwanya ukavuga ati eski ikintu njemo ni icyanje nimba ari icyanje ni giki nje gukora kugira ngo nubwo nzogenda hazosigare haribuka ikintu nakoze muri ico gihe mba numva yuko ataco bitwaye ni nkuko jewe nagiye muri football nari nzi ukina football ariko nkavuga ati ibintu ndimwo nubwo no bibandanya nzobikora umwaka umwe cyo ndabihagarika reka nje mu bintu ushobora gutenamo kandi nje mu bintu nkunda kandi nzi neza yuko nshoboye nkaca mfata urugendo rw'ubuzima bwanje rutandukanye nubwo je peut-être nabona cyane nubwo nibaza yuko nshobora kuba rero iyo uje mu kintu make sure yuko ico kintu uje nici wawe turumva cyane kuri muri entertainment byose ni entertainment niko kadusanzwe gukora ni bitandukanye biriko biravugwa yuko hari amatati cyane ku gihugu cy'u Burundi n'u Rwanda mu muziki turumva yuko hatari kumvikana
antuka usanzwe uri umujournaliste uri mu MC ntoreka kubimenya hoho ico kintu arico bikubwiye ami ku bintu by'umuziki ku matata ari mu gihugu cy'u Rwanda n'u Burundi ibyo ntarico bikubwiye cyane ubundi je nawe urayiko target y'umuziki wacu twara tugiye kwishira ahantu hamwe runaka je nawe uraneza yuko nimba dushaka no munsi kuba international ntitwiyumvira igihugu kimwe nimba dushaka kuba international why not tutokwiyumvira Tanzania ko tutokwiyumvira Nigeria ahantu hase population nini kandi iteye ubwoba kubera ko tutokwiyumvira Etats-Unis ko collabora n'abartiste bakomeye cyane gusumba kuko uno munsi mu gihe twohagarara ahantu nabo nyene bashobora kuba ariko barirondeza kugira ngo umuziki wabo utere imbere hari aho tutoshika ariko mu gihe dutahuye neza yuko umuziki wacu utegerezwa kuba viral ahantu hose muri ico gihe vyogenda neza gusumba je kenshi sinkunze kuja mu matati ariko ico ntahura neza nuko music industry yacu mu gihe twokwibaza ahantu hamwe runaka umuziki wacu arawutoshika ariko mu gihe twotahura neza yuko umuziki utegerezwa gushikira aho hantu hose isi yose igera muri ico gihe twoshika Nigeria ntigeze yibaza muri Tanzania kugira ngo umuziki wabo utere imbere ariko no munsi kubera bakoze umuziki ufata isi yose no munsi Etats-Unis baragenda bagakora ibiteramo akaba sold out Diamond ntigeze yibaza ku Burundi cyane kugira ngo umuziki utere imbere yari yumviriye ko ashobora gutera Nigeria nico bituma no munsi ashobora kuja South Africa akuzuza rero ntidukwiye kwibaza ku gihugu kimwe ahubwo tugiye gufata umuziki wacu tukawagura cyane gusumba uko ibitekerezo vya bimwe bishobora kuba ibitekerezo no munsi then n'ahandi uzosanga nk'abaririmbyi wacu batabagaya par exemple naho wabaye mu MC mu gitaramo ca Vestina Dorcas abaririmbyi benshi bino bidoze baridoga ati mbe bigenda gute kugira ngo batume ko abanyamahanga bakazino ariko tugasanga hariho babaririmbyi dusanga bari ku mafish ariko tugasanga siyo bariko baravugwa cyane hariko haravugwa baba bandi b'abanyamahanga ariko nugasanga ntibariko baravugwa muri ico gihe n'umu artiste nawe ategereza kwimenyekanisha ubundi umuntu wese ategereza kwimenyekanisha nimba uri mu giteramo nubwo watokugirira publicité wonye nubwo urayigirira ico ni kintu abarundi bategerezwa kwama bazi kandi bafatanga nkama kuko umuziki ni ikintu kiri vast umuntu wese araba inyungu ziyo jewe no munsi shobora kuvuga ati Victoria's team niyo yinjiriza hako mvuga dufate nka Divine Light reka mvuge Victoria's team ko nibo banyinjiriza Divine Light wewe ni gikaca akora kugira ngo umuziki wiwe naho nyene ubandanye uvuzwa canke ubandanye uvugwa rero muri ico gihe aba artiste bacu bakwiye kuba professionnel nabo hariyo ibindi bintu umuntu ashobora kuvuga ukabona yuko ari loko impamvu ndakubwiye ico kintu nuko uno munsi hashobora kuza Davido muri Tanzania akahabwa amahera gusumba Diamond ariko Diamond ntazoja kuri media ngo kubera ko bampaye Davido bamuhaye nibaza yuko umuntu wese niwe yiha agaciro kuko nta muntu numwe bigera bafata imbugita kwizose ngo utemeye aya mafaranga utemeye amafaranga turagira iki turakwiyica canke turagukorera ikintu kibi nibaza rero yuko na hacu ko kuvuga ati ibi bintu turimwo eske kubera iki tubirimwo eske bampaye agaciro kanje nimba naho agaciro kanje reka ndabijemo ariko kuja muri evenement ejo kaca widoga ngo bampaye amahera make jabwo mba ntahura yuko haba hariho ahandi hantu tarashika mu kwiyumvira kumbure rero kugira ngo tuko turarangiza kugira ngo tusezere neza ni nk'igiki nka miproyotera nk'akamo yobwira ariko baradukurikirana cyane kumbure abari mu muziki ahanini cyane kugira ngo bumve yuko bokora ivy'iwabo bakabikora babikunze akamo no gukunda ivyo ukora no kumenya ko ivyo bintu ukora ejo bishobora kukugaburira no kumenya ko ivyo bintu ukora ejo bishobora kukuhindurira ubuzima muri ico gihe ukeneye kubikora gute ukeneye kubikorana n'abandi mbega naba y'abantu mwogendana ubona yuko bashobora kugira aho bagushikanye kubera hari abandi bantu tugendana nabo ugasanga kuduteza imbere ko baradusubiza inyuma hari abandi bantu dusaba ivyiyumviro tugasanga ivyiyumviro byabo biracari hasi hari abandi bantu batwereka yuko turenze kandi ataho turagera muri ico gihe no kumenya
entourage yawe no kumenya ingene utegerezwa gukora ibintu vyawe ariko no kumenya ingene utegerezwa kwifata muri ico gihe je nahora neza yuko ikintu cose wogishikako yamana then kandi hagati yacu tugire urukundo bagire urukundo si ngombwa dukundane ariko nivyo wame kubera ko si ngombwa dukundane uretse igituma mvuze uko birakenewe cyane kubera ko niwumva yuko mugenzi wawe no musiba mufunze canka gwe mu gisanga gitandukanye nutaba ufise gwa rukundo rugutuma mugenzi wawe yumva yuko wogenda kumukura hahandi sinzi ejo bundi aho nabonye Dramati yarihiye amahera sinzi wari mugasho yayamurihiye era amafaranga make cyane ariko urumva yabwiye ahatandukanye kugira ngo bamurihire ariko biranka aba oblige yuko ari wagenda kuyamurihira cari ikintu gikomeye cyane akoze si ngombwa dukundana ariko ni ngombwa dufashanya kuko je mu gihe uno munsi wogenda kuri réseaux sociaux ukantuka ejo nkacangira ikibazo ukantuka ariko mu vyiza ukacushaka yuko tubana nta rukundo ruzoba ruhari nta hantu na hamwe aba artiste ngo babwirizwa gukundana ariko tubwirizwa twese gusenyera ku mugozi umwe mu gihe haje ikintu ciza gishobora kugira ikiduteza imbere twese ivyo gufunga urumva n'ayandi maka kandi nta muntu umwe yama nta muntu umwe yama ari mu bihe vyiza igihe cose ico gihe bavyumvikana ariko jemba nahora neza yuko n'urwo rukundo mwa muriko muravuga ruri mu muziki wacu kenshi aba ari urukundo rw'indyarya urumva ari urukundo nabikoze kugira ngo bambone ko nabikoze ariko nabivuze kugira ngo abantu babone ko nabivuze aho ntaho twoba turiko turashika dusapotingana ari gusapotingana je si ngombwa ko twicarana na Delisa kugira ngo ndamusapotinge si ngombwa ko Delisa yicarana n'undi kugira ngo amusapotinge ariko mu gihe twese dufise ihangiro rimwe ryo guteza imbere ikintu gushigikirana jemba numva yuko ari normal nta hantu na hamwe bakubwira ngo Davido ngo yama yicarana na Bana Boy ngo Tiwa yama yicarana na Yemi Alade kugira ngo umuziki wa Nigeria ushobore kuba viral cyane nta hantu na hamwe uzokumva ngo Harmonize ngo aguma yicarana na Diamond wa Alikiba si ngombwa ngo abantu baguma batubona ngo turi kumwe ariko gufashanya kwacu kurashobora gutuma dushika kure Ami ndagushimire cyane wakoze big time nizere yuko nitwasura kugutuma ko uzoza muzokwitaba kamo reka rero ndabashimire mwebwe mwese bakunzi bino mbonesha kure ya kamo ari Ami Pro DMC na Job Angel Himbazange Delisia nizera yuko kino kiganiro mugiye kugishikana kure kandi mutibagira kugira sabone byose ko utarayigira j'aime commenter kugira ngo tumenye yuko tutariko dutamba twirorera naho buta bye bye